Yeah, man, conquering lion on tribe of Judah, Haile Selassie, the first king of the people. Selassie bless one another equally, justice amongst tell man every day. Jah Rastafari, Efanamino, conqueror. Nkabaja bose bumva muri East Africa bagenda kurondera jibaje baranyumva iwabo araba peti baranisikia minjo niko naruka hanyuma ngo jeje ngende kubaronda iyo ni madarau bana haiwezekani hata bana iyo ni madarau sana jua arashoboye big up double J ibanga icyambere ni discipline ni discipline sinovuga yuko James discipline cyane ariko ndagerageza kugira discipline kubera discipline hajya ni gutuma ushika haje imbere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe kwa Wakristo. Hii ni Empower TV, ni televiziyo ibazanira ibiganiro by'umuziki, ibazanira ibiganiro muri rusange bya entertainment. Aha turi murahazi ni kuri Source Dinir, murazi yuko dusanzwe dufitaniye ubufatanye bwiza no kuvuga turabagenzi na Source Dinir, kandi murazi yuko hari ivyumba vyiza, hari piscine, bakira abantu neza. Urumva ntiwitinye uze kuri Source Dinir kandi uje gushorera Source Dinir ubushore na Empower TV. Joni Vivance, murazi yuko misi yose j'abantu batagira impano sindabarondera kabisa, ukazokoma nje kukurondera uzonyiruke kutagira impano. Hariho burya kwitwa umulegend naga ari ibintu utora mwibarabara, ni ibintu ukorera, urashobora kugiyita wewe, ni ibintu biba bisanzwe, ariko kugira ugitwe n'abantu nivyo biba bikomeye. Hari umuririmbyi w'umurundi kuva yatangura kuririmba indirimbo ziwe zose ni hits, ni hits. Bavuze hits, hari hit na good song, wewe rero bikombina vyose bibiri, hit good song na hit song. Misi yose uhere kuri senzi za kera, aja muri Kenya garuka, aja mu Rwanda garuka, ubu mu Burundi hose asohoye, ntabyo ngo yakoranye kwande producer ngo ni mbovu, hoya ivyo we ntibibaho, we yandika hit. Kankara, umeze neza? Bana meze neza sana bro. Long time. Imisi myinshi. Bana sana bro. Kankara. Yo. Watagwan. Wari wadutaye mugabo. This a Dr. Cloud original, the conquering lion tribe of Judah, Haile Selassie the first. Yeah man. Yeah faramino. Kankara. Bless ya. Rasta man atagira dreads. Ngo muri ku mutima bu Rasta man. Sana. Sisi ni imisi myinshi. Twebwe turaba Rasta kabisa. Imisi myinshi. Ibana cyane. Byari byagenze gute? Bon, je urabizi ivyanje. Urabizi vyanje Vivi, je muranda kwita Vivi umbabarire. Nta kibazo. Niko kanyorohera cyane. Jewe vraiment ivyanje cyo kuntu murankora indirimbo muranda ndayihumwanya nkayihumwanya igakora igashika mu bantu, hanyuma rero nkacanza après nkacasori iyo ikurikira nivyo mbashaka kuko ndayihumwanya iheme tiba. Yes, abantu bayimenye tusa. Uno munsi tuza kuvugana ku ndirimbo yawe nshasha, indirimbo iriko ivugisha abantu bariko bavuga kuberayo wagize ubuhinga bushasha niko no bwita, uzana title wumvirije titre y'indirimbo canke izina ry'indirimbo, abantu benshi biyemeza ati mbega agiye muri gospel music, agiye kuririmbira Imana. Indirimbo yawe nshasha yitwa Yesu Kristo, ariko indani twasanze ari y'urukundo, ubwira umukunzi wawe ati ivyo byose abantu bakubesha, abantu bose bakubwira jewe yuko mfise abandi ku ruhanda ataba bose, ahubwo je no bagereranya n'abishe Yesu Kristo. Bize wabahaye icaha gikomeye cyane, nuba bishe Yesu Kristo turicabirukako. Kabisa. Mana yake nukuvuga ngo ijya ndirimbo je ukuntu nayanditse en fait nabonye ngashaka kuririmba abantu nyene b'amajaruzi, sivyo? Ariko ncandaba mbona amajaruzi iryo zina jaruzi abantu benshi bararirimba bararikoresha cyane. So ncyandavuga nti ndaraba ikindi kintu gishobora kuba irindi zina rishobora gukora ngaho, cyambona ndiyumvira cyane, niyumvira ncambona abantu bakoza amakosa atigera aba akomeye cyane kurusha yandi, cyambona nabishe Yesu Kristo. Batu bari ubasa godi Rastaman urumva aba hari abamwemera yuko ari Imana. Ibyo ntaco bitwaye. So hariyo nabamwemera yuko ari intumwa y'Imana. So kw'ikintu intumwa y'Imana ni ikintu gikomeye cyane ntikirabaho, urumva
cyambona ni ababa ariko rero naciye niyumvira tena après ava yuko sohora indirimbo kwanza ca ndiyumvira nca ndaraba iryo jambo ca nsanga babandi bishe Yesu Kristo mbo tuvuge abantu bose bafite amajaruzi ngaha ku isi ca nsanga yuko ndavyiga neza mu mutwe ndavyiyumvira bien nsanga yuko arabazukuru baba bajama bishe Yesu Kristo waciye uvuga ati abantu bose bavuga ibyo yani abantu babi bose baturuka baturuka n'amaraso yabaje bajama bishe Yesu imbere yuko bayuda nabari benzaki sonona bari kwa baramyanyuwa ati wewe uramuzi umuntu ati wapi je uwo muntu nigeze kandi ari mugenzi voilà hari ibibazo byinshi nza kukubaza muri rusangi umuziki muri rusangi ariko nashatse ko duhera ku ndirimbo yawe kuko niyo uri kuragirira promotion mwino minsi warambwiye suggest ndi babandi batangura kuko je turavugana nawe babandi ngurumva ngo mfise urusaku nta rusaku mfise twaravuganye warambwiye yuko ndirimbo wayikoze ijoro ryose ndibuka n'umunsi ndungikira link yayo hari saa 11 z'agatondo kubera ki washimye kuyikora mu ijoro kubera ki utaretse ngo uyikore witonda ukavuga ati uno munsi je na Koli Nikoli hajya na Koli da Magic ati jewe tuvana duhejeje uno munsi nta kujyama jewe nta ndirimbo yanje nimwe nkora imisi ibiri ntibibaho no kuvuga jewe indirimbo yanje ndayitanguye saa 2 z'ijoro canke saa 3 bishika saa 11 iri kuri YouTube nukuvuga saa 9 saa 10 banahejeje indirimbo kandi tuyitangura from zero tukarondera gitari tukarondera bass guitar tukarondera drum tukarondera piano tukarondera ibintu vyose bija mu ndirimbo tubironderera ngaho nyene ariko saa 9 canke saa 10 mba nahejeje indirimbo uravye kuri zijya ndirimbo zose utuntu jugumira izi zose uzizanje za Domeka za Ndeze zijya izi zose za Yesu Kristo indirimbo zanje zose sindigera nkora indirimbo 2 fois 2 jours indirimbo ndayikora umunsi umwe kuko nta mpamvu yo gutrena tunatrene jani kubera iki dutrena tukivuga nyene kuri producer Koli da Magic abantu benshi baravuga kumenga ngo umwanya wese kirenga sinokoresha ijambo ngo aragorana ariko wewe umenga wewe nawe kabisa murumvikana waho umushakiye niho umuronkera ubuhinga ukoresha oya jewe Koli n'umwana mwiza sana umwana mwiza cyane so abo bavuga yuko atari umwana mwiza umenga aragona n'umwana mwiza ariko ngo ntiyoroshe kuronka murashobora gupanga projet mukayikorana simwa kubera umwanya we muke abo bantu bakubwira uko ni babandi bishe Yesu Kristo kuko je ubwanje ndazi yuko umuproducer wanje ameze neza ameze neza kandi je dukorana bien nta ningorane je ahubwo je dukorana inakuwa ni kama sorry mumbabarira nta kibazo turi muri East Africa biba dukora nkuko umengo turiko turablaga twe tugiye gukora indirimbo ibari ambiance en fait je nawe twicaye hajya turiko turakora inakoga ibari ambiance turakora tugatwenga tugahana ivyumviro tukavuga tubana igitari tuyikinuku tuceze hivi uku tukumva shokumubwira ni ebana giraka tukagira uko agacambwira ati bana akantu je numva katariko karasona bien twongere kwaka tugatongera kwaka naje numvise katasona bien tukazambira reka tukarondera twese turi kumwe tukakaronka so pour moi nuzenya Koli da Magic un producteur nemera cyane kandi jewe ndakunda gukorana na Koli da Magic vraiment Yesu Kristo Dr. Claude ijoro rimwe arayikoze na Koli da Magic barahejeje nagomba umbwire mw'iryo joro kuko title kenshi wewe ndazi kutandikira indirimbo muhira akugira uronke iyo Yesu Kristo awambwiye in deep ico ubutumwa wavuze ariko kugira wiyumvire Yesu Kristo ni ibintu abantu benshi bazi Dr. Claude umumizirima Dr. Claude Yesu Kristo ishaka numbe umpe iyo feeling kugira ingene utori iyo title nivyo vyose naravyumviriye ariko ncansanga yuko urumva narayumviriye bo hari aba
kubera je n'umuzima hari abaza kuyumvira ibi canke biriya ariko muri vyo vyose ncambona yuko twese Yesu Kristo mwemera urumva urumva ncambona yuko tumwemera ncambona yuko Yesu Kristo tumwemera twese abakristiyen n'amadini yandi canke abayisilamu tusa turamwemera difference ahaniri ni izina ni izina kuko bo bamwita Yesu Kristo abandi bakamwita Isa hanyuma ahandi dutandukanye peut-être nuko umwana w'Imana umwana w'Imana abandi bakemera yuko ari Imana tuvuga des choses comme ça ariko mu ncamake n'umuntu w'Imana basi ubutumwa bwawe wahaye aba contre succès umenga gatonya wagerageje kubunyegeza ubona byaroroshe yuko ababuhawe babumenya of course barabizi haje urabona mu kirundi bavuga ngo bibyigwa benshi bikumva bene vyo sivyo haja bajya bakoregwa jalousie nabo birabatusha baravuga ati ebano uyu muntu yaririmbye vyo kubera ibi bintu biratubako sivyo nabajya nyene babivuga bajya ba contre succès nyene babivuga nabo nyene barafise abandi bantu nabo babagirira ivyo bagirira abantu nukuvuga cyo nashaka kubwira nje kenshi nibaza kuririmba ubuzima ibiba ku bantu bana byabayeho biriho kandi bizobandanya kubaho nkuko je no guha nka je no kwibariza bijyana n'irimvi muri iyo ndirimbo Yesu Kristo umuntu bitarigera kubako bitarigera bibako nantera amabuye cyambo cha Yesu Kristo tumuna taravugwa wose ukona demo ubona ufite umugore canke demo je sais pas cyangwa umukopine je sais pas ni baro bamubwira mu majambo baramubwira akaza mu gashwana kandi nawe barakubwira na Dr Cloud ugerageje kuraba rero indirimbo yawe twari ni indirimbo umenga umudiho kuko urafise signature yawe umuntu yumvise indirimbo yawe si bibi aramenya uti uni Dr Cloud atakana kimwuru nahajya nyene warakoresheje ngomba kumenya ubuhinga ako kabuye kubunyamuziki kaguye ku muziki wamize kugira umuntu n'umwana byutse acumva gusa kankara so jewe ubundi mashaka kugira difference urumva mashaka kugira difference si mashaka kugira ivyo abandi bantu bagira nico gituma jewe hajya kenshi uzobone so indirimbo uzorabe kenshi ahi wacu canke mu karere kenshi je so indirimbo nzana iyindi style nshasha sivyo ariko ikashe bari jewe uramenya uti ibintu Dr Cloud so kenshi nico gituma usanga so indirimbo nabandi baca bagerageza gukurikiza iyo nuzenya ariko niba bashobora kuba perfect 100% nka jewe urumva juu ni style yangu urumva so muncha making gerageza kugira ibintu biri different biri different n'abandi urabona nka bijya urabumva zijya ndimbo z'aba Nigeria cyangwa za South Africa sijima kwa ito sijima zijya zindi hajya bazita gute ama afrobeat ama piano something ibintu nk'ibyo so ngira n'ama guitar ahubwo n'ama guitar zitakuja urumva so jewe ibintu amabiti nkajya kubera mbona ari populaire sishobora gukora ibintu nkabije tiva sishobora gukora ibintu nkabije kubera je nkoze beat nkijya mba ndiko ndateza imbere ijya culture y'abajya abantu you see so kubera iki nibagirwa yanje kiritire yanje tiva Dr Cloud kenshi iyo sohoye indirimbo izana na deal iyo sohoye indirimbo hari ikintu gihinduka kuri wewe Yesu Kristo bite
amatunda hari amatunda tugira dutangure kwamura kubera Yesu Kristo. Of course bon indirimbo irikira traininga neza ndibaza yuko muyibona irikira traininga neza amaradio yakiriye neza abafana bose bayakiriye neza ndibaza ko kubera imaze imisi 10 ndibaza ko nubu badufashije baratugururira amakaraoke tusa n'amakonsere ivyo turabishima cyane ndibaza yuko amakonsere agiye kuboneka yego kubera Yesu Kristo cyane amen indirimbo turiko tuvugana ko umuririmbyi turi kumwe ni Dr Claude Kankara indirimbo ni Yesu Kristo ariko tuza kuvugana muri rusangi mu mwanya muto ariko tuvuge byinshi kuko afise career ndende yego uribuka umunsi wavana Dr Claude nyibusa wambaye impuzu zero uriko ra performing hajya amatike yaheze abantu bari hanze basaba ati tuvume turi amahera mu ntoki uri kuba pale wewe bari hajya twe ntitwinjira byoroshe reka tubandanye urumva yuko career ni ndende cyane ushobora kubivuga byose ngo ubimare gusa Dr Claude ugerageje kuraba umuziki w'ubu n'umuziki w'inyuma gato imyaka 10 y'inyuma wewe ikintu cyambere no kubwira no vuga no gufelicita kubera uri mu bantu ba maintain success uri maintain success nigiki wakoresheje ko hariho n'urwaruka ruko rwaruka mu mezi 6 rukabaruragiye mu mezi mu mwaka umwe rukabaruragiye ariko wewe Dr Claude wo kuva mu 2000 Dr Claude wa 2015 Dr Claude wa 2020 nujya nyene ibanga icyambere ni discipline ni discipline sinovuga yuko je mfite discipline cyane ariko ndagerageza kugira discipline kubera discipline hajya ni gutuma ushika haje imbere udafite discipline na hantu woshika sivyo udafite discipline ejo ugiye muri concert uzogenda waborewe bikunanire kuririmba sivyo bajya baguhamagaye uwo munsi ni bazosubira kuguhamagara kandi kubera bazovuga ati uyu muntu ariko araduhomvye ibintu uzogenda haje uririmba canke utanguye ugifise concert ukagenda kunywa ibiyovyabwenge ugafata ibiyovyabwenge kandi burya basane ngo murabikunda sana si bose bamwe kenshi burya aho nashaka nce mfata n'akajyo ko kubwira abantu yuko bijya bahora babona kuba musicien bandi vy'amadroge si bose sinobesha yuko tutabiciyemo ugitangura uri umupeti uri umujene unapiga juu mistari ipande no tureke n'ivyo bajya wasanzemo hajya bakwakirana ivyo urumva bakwakirana ivyo bakwakirana urumogi bakwakirana drogue sivyo nivyo bakwakirana so twese twarabifashe tugitangura ariko vyageza ahantu umuntu akabona akavuga ati aha ndiko ndagenda muri kijya gishimo kiki urabibona ufise ubwenge urabibona urumva so cyanavuga nti no discipline ifuye ko ndayitangurira ngaha urumva ivyo ndabibaranye imyaka myinshi no kuvuga ngo je ndi wa muntu nsohoka kwanza vendredi samedi gusa ni wa muntu je nashobora gukoza ikintu ku munwa gusoma ngo kuwa mbere gushika kwa kane nibishoboka nukuvuga ufite icupa ryawe Dr Claude rimubikire gushika kuwa gatano kwa gatano basi abagenzi banje bose barabizi je no kumamagara ngo ahantu bari kubagurisha inzoga no kumamagara basi mukabare canke ku Friday wone baririmbye baririmbira icupa apana so je na mama ira muri yo nukwambira utekira yani kene ndoyo hapo moja bon akira kubita kana siwezi okay atari Friday na Saturday so mucha makina nashaka kuvuga ni secret yo gutera imbere yo kubandanya umuziki ni discipline urumva ni discipline mu kintu cyose no mu kazi kose naka kazi uri kurakora ni discipline udafite discipline utakuye hapo ko swing uko oro urumva utafanya kazi nishobora gukora kazi okay urumva
so nivyo nagomba kubabwira mu cyamake nibi. Dr. Clouds waramaze igihe kinini twaciye tuja mu bindi na kuko ameze amaze kurenga 2 ntabari make mugabo wa indirimbo ya Yesu Kristo nagomba kumenya ikintu kimwe mbe iyi ni cya kindi bavuga mu gifaransa ngo ni avangu hari ibindi biri nyuma tubanza twibutse kagihari canke tubanze tuteuriye niyi tuyenjoyinge hanyuma ayandi ma projet ni nyuma. Hariyo ibintu byinshi biza unaona jewe my brother jewe ndi nta kandi kazi nkora je no musicien urabizi akazi ka muziki niko kantunze jewe akazi ka muziki jewe niko kanwa isi yose je haja na continent nimwe ntazi imani muri Asia hakuna continent moja muziki Marekani ose mimi nishapiga ma state kama Wifwa, nishapiga ma Canada, nishapiga ma Europe, fasi yote ma Australia, urumva Asia, ahantu bita za Cambodia, za ahantu bita Phnom Penh, Cambodia, urumva ahantu bita Bangkok, Thailand, urumva so Afrika njo usisemi, fasi yote najua. So umuziki niwo untunze, akazi kanje n'umuziki, so nawufashe serie. Ubu rero icyo navuga muri iyo question mbajije hari ibintu hari imiziki myinshi mfise myinshi ntarasohora nk'iyi miziki ubona nga iyo ndiko ndasohora nirashikana n'inusu canke irobo fise mu nzu wajya mu nzu wanje yima iri tayari kabisa iri tayari mfite ibitabo n'ibitabo piga IP basi ya album isi y'uyu munsi yayigeze uko ndije ndabibona sinzi uko ubibona ariko je uko ndabibona dutegeza kugenda uko turenda pole pole usenda haraka ntitwiruke. Dr. Cloud mu ndirimbo yawe tugarutse gato harimo amazina y'abantu bavugwa bamwe barazwi barazi nuko asanzwe arabafise ububare abandi barazi yuko basanzwe sinzi yarabagwiza tunga bajya hari ikintu bafashije cyaco cyose kugira ijya ndirimbo yacu be nk'ikimeze canke hari ico biteguye gufasha kuri video kuko video ntirasohoka. abo bantu mpora mvuga n'abantu bafasha n'abagenzi sana ni marafiki zangu kabisa yani abagenzi babandi ba from the heart abagenzi cyane so baranterera mu vyumviro bakanterera surtout mu vyumviro cyane tu vois surtout mu vyumviro cyane and then baransapotinga nko mu kazi kanje kwa Jupiter baransapotinga mu kazi kanje ngize show nibo ba mbere baseruka tiba ikintu cyose ngize kijana n'umuziki nibo ba mbere baseruka so ndabashimira cyane ni benshi sino bavuga ngo ndabaheze hariho ba Honorable Steve urabumva ba Honorable Steve hariho ba voilà hariho ba Nuzenya hariho ba Brice kumutwenzi hariho abagenzi benshi abitwa ba Isa bafise association y'abametis nawe n'umumetis hariho n'abitwa ba abametis nawe n'umumetis zo mukwereka Isa Isa bagora unamsikia jamaa kujui lazima umsalimie hariho n'abitwa ba DJ Angelo abo n'abantu baba bari hafi yanje mu muziki hariho n'aba papa bandi bitwa ba Hichinuka Edward ule ni vie yetu anapendaga sana anapenda muziki na tusapoti. Dr. Clouds indirimbo yawe ni audio nta video ariko mvise content ngira tuzava tubonamo na Yesu Kristo tubonemwe amafoto video tuyite ariko nara guca mu ijambo hari abantu bamaze kutwereka yuko bakunda umuziki kandi bakunda umuziki kandi bakunda gusapotinga les musiciens burundais bariho hariho n'uwitwa Polinari hariho n'uwitwa Polinari wa Oil Company arafasha cyane mu bikorwa arafasha aba musiciens aragerageza kubana n'aba musiciens naje twarigeze gukora concert imwe yarigeze kunkorera concert imwe imuyinga yego bose ndabashimiye God bless you guys yeah man Kankara bless you yeah
twitega iki muri video? Tuzobona amafoto ya Yesu hari indani, tuzobona natari cinema utaona surprise tu mwa hivi video izo shootingwa next week no kuvuga bizoba ari nka tariki budget kila kitu kiko tayari hanyuma muri 2 semaines zoba yasohotse ndibaza ego na mu kurangiza naho tutarashika neza ko aho turangiriza nta bantu bavuze ati jyo zina wakoresheje ugacuvuga bizana mu bintu by'inkundo biki nibiki ati Yesu wacu wewe uri kumutwara mu mwayo ma sebene yawe sinzi namake Yesu Kristo no muntu wa mahoro sivyo Pastor Kankara ni muntu wa mahoro sasa kama ni mtu wa amani tulimwimba mu nyimbo ya amani Yesu ni umuntu w'urukundo kwanza una comprendre Yesu abashaka urukundo na vivre aho vipi abashaka urukundo so twamuririmbye mu ndirimbo y'urukundo indirimbo yubaka indirimbo yubaka urugo there is no problem inside there man yes Dr. Cloud turiko twegereza agusozera indirimbo ni Yesu Kristo muga twavuganye muri rusangi twavuganye bike kuko Dr. Cloud ikiganiro kugira tuvuge neza atwomara amasaha 3 nagomba kumenya hariho abaririmbyi benshi bariko bakora baja hanze bakora n'abandi baririmbyi bo hanze ama featuring baja mu biteramo hanze kandi ndazi ikintu kimwe ndakuzi ko uri umuntu uryohererwa iterambere ry'abandi Dr. Cloud naho umaze kuja mu bihugu byinshi ariko umuziki urahinduka yawe yavuba mu majambo make atarenga mu Burundi ariho namba ariho ameze gute ama concert ariho menshi nikora ama concert hariho festival bamamaga muri Afrique du Sud ni kubera corona nyene byagenze uko ariko mais c'était 2 ans passés urumva hanyuma ya corona bica biraza ndafise ama concert mu Bubiligi ndafise ama concert muri Suède iyo byose bampamagaye avant corona corona nyene kiratangura abo ndiko ndakubwira n'amahera barayamaye na avance narayariye narayahejeje ama ntiwajaye sinajayo unasikia ariko ni vyaturutse kuri jewe vyaturutse kukiza corona tu vois so ubu rero kubera corona yaheze ndibaza yuko Imana ibidufashije kenshi yari yayura yadukunda gukora ama concert muri sama igihe cizuba kwa kubera igihe cizuba ni abantu bisanzura cyane sivyo ndibaza yuko muri uyu mwaka nshobora kuzibikora bidashobotse sinzi ariko ndibaza yuko imwe canke zibiri bishoboka tivwa kubera nabo barandishe amahera yabo so ifo yuko nja kuyakorera ikibazo cyanyuma Dr. Cloud iyo ukoranye featuring no muntu wewe indirimbi bagwawe ibagwawe ingene uyifatamo umwete ukoresha kandi ikaryoha kabisa ndakugereranya na Double J nawe nyene ari mu runganwe rukora neza nagomba sindakugereranyije ngo murangana ariko ndavuze uwundi muntu ni Petit yetu na yanajua arashoboye big up Double J ikintu inyuma yo gufasha abandi bose nawe ugerageza gukuza urundi gwaruka hano vuga nk'uwitwa umusani umuririmbyi w'umurundi aba muri Amerika yitwa Babi no vuga El Coyote mu Faransa waramufashije indirimbo yitwa Koroka njana niyo mwakoranye na Babi wewe nta migambi ufise yo gukorana naya yandi mazina tuvuga ntabwo badushiramwo ba Big Farias ba Satbi bandi bariko bakora neza muri make ba Bface nta byiyumviro ufise byo gukorana nabo kugira ya chemistry igumeho jewe umuntu andengutse akambwira turafashanya me kenshi indirimbo tukoze indirimbo ikaja kuri nuzenya yawe account yawe ya YouTube ukaba wifitiye uburenganzira asomo mala you have to pay me utegeza kundiya kubera ni wewe ugiye kunguka si jewe ngiye kunguka sivyo ariko ukoze ukambwira utiragiye kuri konte yanje tuzogabura nta problem sivyo ariko ushaka yuko ija kuri konte ya muri cyo gihe
urandiye kuko twese tuba turakora si ndio twese tuba turiko turafashanya ati mwaye mazina rero navuze ukeneye gukorana nawe abarategura ibahasha so hanyuma ikindi kintu jewe mvuga urabona nk'aba nk'ibi bari kurambira vyo kugenda kugira ama featuring hanze kugira n'abandi baririmbyi bo hanze jewe reka nakubwiza ukuri me I don't need anybody. You know what I'm saying? Okay. Yeah. Me I don't need anybody. Mukuririmba jewe kugira ngo umuziki ni jewe ndabizi vyanje nkora. So vyo kumbwira ngo jewe ngende kurondera undi muririmbyi hanze tugire featuring ngo ndamurihe en plus. Iyo hapana. You fuck yourself. Hapana, fuck yourself, man. You know what I'm saying? Jewe nushobora ku eti nitoke hapa niende nikapatia mtu $5,000 eti juu tuimbe pamoja. How come? Nukuvuga jewe ndiko ndarondera. Afeti baje bagenda bavuga ngo ni international. Kuna international gani? Abo bose bariko bakubwira ngo bagenda kuririmbana nabo barimize wanze. Mbwira umwe amaze kugira concert jewe ku isi yose kundusha jewe. Nani? Ngira bariko bagerageza kuyubaka kuko bavuga ngo muziki wa kera n'ubu ntigisa. No, let me tell you something. Bo baba bagiye kurondera support hanze badugire kuri bajya bamenyekane hariya baciye kuri bajya sivyo no kuvuga bategezwa kubariha so nibazo kubeshe bana balipaga abanyene bo ngayi wacu nibo bagenda bakariha bajya so jewe aho kuriha umuntu wo hanze warihonga omwe nilipe hapa norihonga nawe yo atobabizi nawe bari underground ya manani ile aje amafaranga mfata aje amafaranga nimuzie basi atachaye sivyo canke ndamuhe basi namakenya namubwire bana nawe genda wifashe canke ndamurihire audio canke ndamurihire video sivyo kugira nawe aterimbere Dr. Cloud ndagushimiye cyane nkabajya bose wumva muri East Africa bagenda kurondera jibaje baranyumva iwabo araba peti baranisikia minjo niko naruka hanyuma ngo jeje ngende kubaronda iyo ni madarau bana haiwezekani hata bana iyo ni madarau sana Dr. Cloud ndagushimiye cyane ku mwanya wawe thank you so much urakoze cyane thank you ndabashimiye kandi ndashimiye Empower TV mu buryo mugira kuduhereza umwanya tukerekana ibikorwa vyacu tukavuga ibikorwa vyacu thank you so much God bless you guys and Vivi mimi nakushukuru sana even on a radio uragerageza gufasha abaririmbyi b'Abarundi even on this online TV uragerageza vraiment God bless you asante sana amen Empower TV yeah man this is Dr. Cloud I'm watching Empower TV. Yeah man, conquering lion on tribal Judah Haile Selassie, the first king of the people. Selassie bless one another equally justice amongst tell man every day. Jah Rastafari, Efanamino, conqueror. Okay. Inyuma ya kamera ni Benny na Claude nibo bakoze ibishoboka byose kugira amutubone. Iyi ni Empower TV. Ciao ciao.